Ibiro vy'umukuru w'igihugu c'u Burundi vyaraye bisohoye itangazo nimero ubusa 12 agakwego karambitse umwaka wa 2023 kubijanye n'ingingo yafashwe ni banki nkuru y'igihugu yo guhindura inoti z'ibihumbi 5 n'iz'ibihumbi 10. Iryo tangazo ritanguruku nduguruye twamugina. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye nkuko yavyemereye abarundi yarashize imbere urugamba rwo kunagura ubutunzi bw'igihugu. Muri iyo ntumbero Varisito Ndayishimiye aramenyesha abarundi bose ko ariko arakurikiranira hafi umugambi wo kugarukira ubutunzi bw'igihugu na cane ingingo zamenyeshejwe ni banki nkuru y'igihugu mu itangazo ryasohotse kw'ingekerezo rya ndwi ruheshi umwaka wa 2023. Kubera ko hariko haribonekeza abantu bashaka kuburabuza ishigwa mu ngiro ry'uwo mugambi, umukuru w'igihugu c'u Burundi arasubiye kugabisha umuntu wese azokwagirwa no kutoba ko azohanwa hisunzwe amategeko. Inyuma y'ikiringo catanzwe ni banki nkuru y'igihugu guhera kw'igenekerezo rya 18 ruheshi umwaka wa 2023 hazoba isuzumwa ry'ishigwa mu ngiro ry'ingingo zafashwe. Abarongoye amabanki canke amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana bazosanga barenze ku ngingo zafashwe bazohanwa ku giti cabo n'amabanki barongoye afatigwe ibihano. Inyuma y'iryo suzumwa hasabwe ko amafaranga azoba yashikirijwe mu kiringo catanzwe ni banki nkuru y'igihugu arenga ku gitigiri camenyeshejwe azocaja mu kigega ca leta. Ndugaye twamugina.